murabona nga turafise umudereje yashoboye kugurura televiziyo. Hari umwe yitwa Isaac TV. Kidumu nimvukira yacu arakunda abanyakira babi wabo kandi ngaba nabereke ko bakunda Kidumu ni chorezi imire babiyone afisa makofi wa Kidumu makofi DJ bwana tutakere ndamusabye dimire amafamile abashashane ikindi navuga Kidumu asa umutima mwiza cyane umutima gutanga mwabonye kandi nyongeze kandi babesheje twakire nyene urubanza ariwe chef de quartier wacu Ruyigi duheruka kwizera murazi ko arimwe mwamwitoreye sivyo Isaac TV oh. Bahati dia jengke salama abi poli Urubanza rwakomeye cyane. Urubanza rwakomeye cyane. Nimukomera amashi Imana yo mu ijuru. Amashi menshi ku Mana yo mu ijuru. Shida. Lamba Lolo. Bamushize kuri nimero kangahe? Murakoze cyane. Uno munsi ni gwanyu, sivyo? Hama hariho abandi bashitsi biteka bashiye kudutera iteka uno munsi. Novuga ati ni Ihuriro TV amashi menshi cyane. Ndabibira kabanga. Nabene bakabara abanyakinama. Hama twashaka rero
duhe kaze Ismail Gasore. Karibu karibu. Lamba Lolo. Lamba Lolo. Ella faidi. Kinama oye. Ruigi oye. Kidumu oye. Kipinda oye. Kipase oye. Lamba Lolo. Lamba Lolo. Sijawasikia Lamba Lolo. Abashi washana kuri Kidumu Kibido. Oyo. Nanje nchenda mwirindi zina kingurunguru. Ababera basavuga Kidumu. Kidumu nawe nibukira yaconga mwikati wacu. Ndabwemera cyane. Ikintu cyawe ndabwemera Kidumu n'umuntu wa mbere adikoresha cyane. Ahora Kidumu akiri umujura agira pressure. Yaje kumukobwa mwe ndagukunda umukobwa akabwira atanya ibyo bakobwa. He watanyuze parse. Nitafanya. Fanya. Agasubira kandi ubutanuze amavuta nitatenda. Kidumu nawe ni nyamugayo arangagaye acha muringereza ko nitakudududududu Kibido. Kidumu nawe n'umuntu yishima cyane asyo ari fier de lui-même. Umukobwa mwemereye ati nakupenda atoragenda nyibarabara nikiwa nawe na biba na biba ni Kidumu. Ariko murabizi shetani nibura ikirabacanishamwe Kidumu aramwegera umukobwa ariko ararira. Mbona wamefanyikiwa kututenganisha mimi na wewe. Jamani wakomisa wa Kidumu. Kidumu ni mvukira yacu arakunda abanyakira babi wabo kandi ngabo ndabereke ko bakunda Kidumu ni choreo dimi ya babiyone hapo sasa. Makofi wa Kidumu makofi. DJ bwana sasa kirehe na bwana bwana baba mzumuzi mwiza na mustabde dimire ama family abashashare ikeni navuga Kidumu asumuti mwiza cyane umutima gutanga mwabonye kandi nyongeze kandi baoneshe kesho mwagoze cyane abashashare Lamba Lolo is your comedy. Ella faidi ni bagozi. Nakora karibu ka Ismail Gasore gacishemwo. Lamba Lolo. Ndabaramukije zangorane tumazemo imyaka myinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura twazitoreye umuti. Turi agence immobilière Buja Connection. Nifuza amazu yo gupanga, nifuza amazu yo kugura canke kugurisha, nifuza amaparcelle yo kugura canke kugurisha, nifuza amameza de passage ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Agence immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu. Turabibafashamo. Dukorera mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle bureau numero 19. Dukorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram ni Buja Connection. Canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257. Nasubiramo 71 00 257. Agence immobilière turabahaye ikaze. Hari incabwenge, hari abantu benshi bo bakreateurs. Kwanza nga turafise umudereje yashoboye kugurura televiziyo. Kwanza ni babiri. Turafise ama televiziyo nga abantu bashoboye gukira ama televiziyo. Televiziyo ni zibiri. Hari umwe yitwa Isaac TV, Shida. Nindi TV igombi kwa ari nka RTNB, ndazi nyakubahwa navyo yarazi. Bamaze kugura emeter ya Deje Fabrice amashi menshi cyane. Turafise abandi bahinga bashoboye gukora societe igomba itangure kuzirakora amarangi yo gusiga amazu afite irangi rikorerwa ngaha nyene mu Burundi.
dufise za verundi n'ibindi na sadole, ariko tugomba gukora amarangi ahanyene mu Burundi. Amashime cyane. Twashaka dusabe rero umuntu ajeje kutwakira no munsi aze kutwakira. Ari ibintu bari mumenyereye, ariko hari akabijya, ni mu bitege amaso. Ruyigi oye! Oye! Babalao! Twese hamwe babalao! 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 Mwadufasha mutugumirize twuma tubateramishe siko? Nakayambu 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 n'abantu mwe nakayambu mundumirize nakayambu sindayumvema nakayambu nakayambu mundumirize nakayambu tubi byose nakayambu ndakwibarire nakayambu ndakubarire nakayambu nguhaguruke nakayambu turamukanye nakayambu n'umutware nakayambu ndakubaha nakayambu nuhaguruke nakayambu ndamuramutse nakayambu ndacakizama nakayambu ndacakorana pe nakayambu ndamwibarize nakayambu tumubona gute nakayambu tuyibona gute nakayambu tuyibona gute nakayambu kose munyongorere nakayambu manuhaguruke nakayambu munyongorere nakayambu kose mubona gute nakayambu amasibano maze jambariye amaje nukuri kose mugomariye nakayambu kose mugomariye nakayambu masana Obama nakayambu ngo mu Burundi nakayambu izuba n'amandera nakayambu nakubaha nakayambu amashimeshe katwakira abatanzi bacu. ngende sana wala maranda kewa yara muhamba ne kumaye umugo byose razije muri Chine jewe nuru hamwe ndarutira homo naramaze kubona wowe nta kindi kintu kiri mu muti wawe uretse gusohoka no kugana mu birori n'abagenzi biwawe uri umugabo w'imbwa je namwe nkishano imisozi ndagusabye amahera ntawe ufise nawe gisize kigabe ngene kimeze jewe ego pe kumana nawe twashaka muri aka kanya kubera ko umwanya uri kuratujana twakire nyene urubanza ariwe chef de quartier wacu Ruyigi duheruka kwizera murazi ko ari mwe mwamwitoreye sivyo nimuduze amaboko hejuru turabe ko ari mwe mwamwitoreye murakoze cyane twashaka rero tumuhe kaze kugira ngo aze adushikirize ijambo nyezina ariko mu kumuha ikaze twashaka twese tumukomera amashi kwanza ndabaye ikibazo gikomeye cyane ibyo kunda twese babara babara babara
Karibu 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 nyakubahwa, karibu. Aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Lengo la Elia ilikuwa ni kumthibitisha Mungu wa kweli ni upi, kati ya Mungu wa bahari. Reka dutekane murashikirwa mwese. Nyakubahwa usanze tongoye umugambwe CNDD muri komune yacu nziza Ntahangwa. Nyakubahwa ujejwe umutekano wa zone yacu ya Kinama. Nyakubahwa komiseri ari hano n'umufasha wiwe. Nyakubahwa imvukira ya quartier Ruyigi, quartier nziza cyane, ariwe Kidumu yarutse uyu munsi, Kibido Kibuganizo. Nyakubahwa usanzwe wiyegereza imfuvyi ubita Mama Mariamu ari Mama Zuru. Nyakubahwa komiseri w'isoko yacu ya Kinama. Banyakubahwa wese mu cyubahiro ciwe, bagabo bapasoni gwaruka, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, umutekano n'iterambere muri kajya cya Ruyigi. Uyu munsi uri hejuru nk'uko mubibona muri quartier ya Ruyigi, tugoroberanye akanyamuneza kenshi, tugobereje umugoroba mwiza udasanzwe Imana yaduhaye. Tugorobeje tubise abaje kudutera iteka bavuye hirya no hino. Ibi rero ni ibintu bigaragaza yuko abanyaruyigi dusanzwe dufatanye mu nda. Rero banyaruyigi, ubwa mbere agenda bashimire, uhereye mu myaka 5 iheze mwari mwatwizeye kandi kugira ngo tubashe imbere mu kubaserukira mu ntwaro. Mu myaka 5 tumaranye byagenze neza, twabanye neza, nubwo mu Kirundi bavuga ngo nta nyambo uragahonzi, ariko twaragerageje kugira ngo ikibano cyiza kigaruke. Twaragerageje kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri quartier ya Ruyigi. Murazi yuko quartier ya Ruyigi ata munsi wijana atakaci kubiswe. Murazi neza yuko ubusuma bukwimba amazu, gufata abantu ku nguvu byari biranga iyi quartier mu myaka ihitiye. Ariko turashima Imana yacu yo mu ijuru, yaradushoboje, turagerageza kugira ngo dutuze ibyo bintu. Igihe mwatwizera mukadushira imbere mu myaka 5 irangiye, nibaze yuko ubusuma bwahagaze, kaci yarahagaze, ikibano cyiza cyaragarutse. Ubu abanyaruyigi turatekanye, ubu abanyaruyigi dufatanye mu nda, ubu abanyaruyigi turaryama ukuguru tukamanuka mu ikoma. Umutekano ni wose. Nibaze yuko ngaho atambeshe ririmwo, nibyo muibonera namwe kandi murazi ko mubibayemwo. Rero kuri uyu munsi uri hejuru
reka tubashimire ko mwasuye kudutera iteka, ariko iteka mwaduteye namwe mwararyiteye, kuko bavuga ngo utora nabi ugatwarwa nabi. Rero Banyaruyigi, tubashaka tubashimire twongera tubasaba. Mu Kirundi bavuga ngo umuti umwe ntiwigira inama, kandi ngo umugere umwe ntutereka. Icyo twashaka kubasaba rero, nk'uko mwasuye kandi kutwizera mukongera mukadutera iteka ngo tubazindere tubaserukire, twagira tubasabe ibikurikira. Banyaruyigi, nk'uko twadumanze iminsi dufatanye mu nda muri imyaka 5 irangiye, n'ubu nashaka turushirizeho cyane kugira noneho umubano wacu tuwutsimbataze gose gusumba uko byahora. Ikindi ndabasabye no guteramira amahoro n'umutekano, kuko atamutekano dufise uyu mwanya ari tuba twicaye hano, uyu mwanya tuba turasangira hano, uyu mwanya tuba turanezererwa na hano. Rero ikintu cya mbere tubasaba, mudufashe duhaguruke dufatane mu nda kugira ngo tubumbatire umutekano koko, kuko umutekano niwo utuma abana bacu baja ku ishuri. Umutekano uhari niho umuntu aronse 100 asaba gusimbira mu isoko agasuma. Umutekano uhari niho umuntu ashobora guteka karura hanyuma agafungura. Rero tubasabe duteramire amahoro n'umutekano, ya Nyabune tuyikomeze, ya komite y'umutekano tuyikomeze, dushigikirane kugira ngo quartier yacu noneho ishishikare kurangwa n'amahoro n'umutekano w'umusesekara. Rero Banyaruyigi, ubwacu twenyine twokwishoboza, ariko turi kumwe n'Imana hamwe namwe byose birashoboka. Byose birashoboka iyo twese dufatanye mu nda, iyo twese tugize urunani rw'intamenwa, iyo twese dufise ivyiyumviro bimwe kandi byubaka. Isaac TV. Oh.